Tugire Kristo. Tugire Kristo. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Umukuru w'igihugu rero arafise icegera ciwe, arafise umushikiranganji wa mbere, arafise n'abashikiranganji. Abo bashikiranganji nabo barafise ababafasha. Abo bose bitwa ko ari kabine y'umukuru w'igihugu. Mu byo tujejwe rero hariho ibyo bakunze kuvuga ati guserukira bene gihugu badutoye, l'electorat barya badutoye bene gihugu nako n'abanyagihugu bose dukora nuko amategeko amabwirizwa hano turayemeza. Sinovuga yuko tuyashinga, oya, turayemeza kuko kugira ngo amategeko abeho arakunze kuva muri leta, mugabo aza hano kugira ngo Honorable Ngezimana Busesia aje gutorwa n'abashinga amateka bose ijana cumi n'umwe amajwi 100%. Badusabe protocole mushikane mu kibanza. Nyakubahwa Très Honorable Président de l'Assemblée nationale du Burundi, majije kwizerwa gutorwa n'abashinga amateka kugira murongore n'amashinga amateka muri ikiringo c'imyaka 5 2025 gushika 2030. Nyakubahwa vyegera majije gutorwa, nyakubahwa abashinga amateka, nyakubahwa bakozi bo n'amashinga amateka, nyakubahwa amesha makuru namwe muje umutekano, ndasuye kubaramutsa amahoro. Nagomba kubanza gushimira Imana Data rugira byose, Imana mushobora byose yamfashije kurongora ibikorwa, hanyuma ikanzigama kanatsinanzigamye kera ku buryo yampaye kubaho no kuramba. Mumfashe tuyikomera amashi. Ndashimiye cyane mwebwe mwese abashinga amateka ko twakoranye neza muri ikiringo, muri iyi minsi twari twahawe igikorwa kidasanzwe cyo kurongora inama nshinga amateka kugira ngo dushireho icyo twita reglement intérieur n'amashinga amateka no gushiraho ibiro by'inama nshinga amateka. Twaduhejeje kubishikako no kubashimira rero, nawe ndabasaba imbere mwihamashi. Twakoranye neza kazwana dukorana neza, hanyuma nkuko nayivuze mu ntango yarabaye nziza kuzinduka, hanyuma tubandanye gutyo, hanyuma twatwipfurije
iyi biro rije gutora tuyifurije ibikorwa vyiza, Imana izibazigame zibafashe zibakomeze, mutima mweranda zamurikire zibakomeze. Murakoze. Ma mission pas terminée mais accomplie. Je vous remercie. Nagire nsabe protocole shikane hano Nyeniteka, banze bazane badushikane hano Nyeniteka kera tumushikirize intahe. Mana nziza, Mana mushobora vyose, wowe waremye ijuru n'isi, ukaturema kwitwa abana b'abantu, ukaturema n'ishusho yawe. Mana waturemye dukunda, n'ikimenyamenya n'igihe tugize ibidakorwa uratugirira imbabazi, ukongera ukatugira abana bawe. Kubera ubwo turagushize hejuru n'uhabwa icubahiro. Mana nziza, ntiduhema kugusaba, kandi birumvikana kuko icyo udashatse ntikiba, kandi ibyo ari cyo cyose uragitanga. N'ubuyobozi, uburongozi, ubutegetsi byose bituruka kuri wewe. Kuri uno munsi uri hejuru, turagukengurukiye, turagushimiye cyane kubona amasengesho yacu mwarayumvise. Umwenegihugu wese yarasenze, abagumyabanga barasenga, kandi waratwumvise.
none uno munsi urabushize mu ngiro. Inama nshingamateka urayihagaritse, irahagaze neza kandi uyironkeje n'indongozi. Mana nziza, ntacyo twakoze kurusha abandi, ariko kubera ubugombe bwawe wabikoze kandi birabaye. Turongeye turakudugirije amashimwe, tugukomera amashi cyane. Tugushimagiza kuko ibi byose twabigusaba tuti Mana uhangaza Uburundi, Mana uturonsa amahoro, Mana uturonsa umutekano, Mana uturense n'intsinzi itagabanije. Ibyo byose warabikoze, ariko Mana turazi ko hari ikindi gikorwa gisigaye. Nibwo uradushize imbere, ariko ubandanye ubanye natwe, ubandanye utugirire neza kugira ngo ibyo twemereye abenegihugu, Mana nziza, tuze tubirangure, tuze tubyuzuze, kuko niho n'amashimwe yacu azoshobora akagira n'inzira, akagira n'uko yitwa, maze ba benegihugu badutoye baze bashime. Ni naho natwe tuzoshimirwa kurushiriza. Uno munsi ni intambwe. Mana nziza, urabandanya ubane natwe, naho tuzihenda twakora ibitabereye uratugirira imbabazi. Turi abana b'abantu batuzi, ibyo dushoboye n'ibyo tudashoboye urabizi. Mana nziza, aka kazi tugiyemwo tuze tugakore, uzoduha inkomezi, ariko cyane cyane uraduha ibihe byiza, uzoturonse ibihe byiza. Abenegihugu, abagumyabanga, eka n'abarundi bose baziyumve mu mahoro n'umutekano, mu bihe byiza, ibihe by'imvura by'akayaga keza. Mana nziza, n'umwimbu uzogire ushobore kuba mwinshi. Uradufasha, uradukoresha ahantu hose. Data, tuze tubone ukuboko kwawe. Ntagire icyo tuzovuga udashaka, ntihagire icyo tuzokora udashaka, ntihagire icyo tuziyumvira udashaka. Niyo mpamvu turakwishize mu ntoki. Ubuzima bwacu, ubugingo bwacu turabushize mu ntoki zawe, kugira ngo wewe uturongore. Natwe turakwemereye kukugamburukira, turakwemereye kugororokera, turemeye kugororokera bene gihugu, kugira ngo tuze tubashimishe mu byo badutumye. Turongeye turakengurutse, ubandanye uduha ibihe byiza, ubandanye uturonsa umuco n'ubwenge kugira ngo tuze tubone ibikenewe muri iki gikorwa tugiye gutangura. Turashimiye abagitunganije, turashimiye umushingamateka hano yitwa ko dukuriye, twari twashize imbere. Yarakoze kandi mwaramubaye hafi, turabakengurukiye. Eka n'abashingamateka bose bari hano, bose warabafashije, bose waramurikiye. Ibikorwa twabiranguye neza. Uraduha rero no kuzorangura ubutumire tugiye gushira mu ngiro nk'uko twabigusabye kandi twabitomoye. Tuze dutunganirize abenegihugu n'igihugu cyose. Uzoturonse ibyiyumviro, uzoturonse ubwenge nk'abo ngo waronsa Salomo, kugira ngo dutunganirize abandi igihugu, maze kize gitere imbere muri ya mbono 2040-2060 izoba ukuri, izoba impamo koko. Turabigusavye. Turangije rero tugushira imbere aba bose bari hano, ubahezagire, uduhezagire twese, maze nituza kuva hano tugene n'amahoro. Ejo tuze turonke n'inguvu zo kubanya dukora ibikorwa mutujeje, mudushinze. Turangije tuvuga tuti
ushigwe hejuru. Mana, ushigwe hejuru, uganze ku isi no mu ijuru, uganze mu mitima yacu. Ibi tubigusavye kwa Yesu Kristo mukiza wacu. Reka duha amashi Imana. Mu izina ry'abo turi kumwe hano muri biro, turabakengurukiye, turabashimiye mwebwe mwatwizeye mukadutora. Turakengurukiye cyane umuryango wadushize imbere mu mugambwe turimo, uradushira imbere, none namwe murahezagiye. Imana ishimwe, Imana ishimwe yewe. Tugire Kristo, tugire Kristo. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Rero nta majambo menshi dufise, ariko gatoyi nagira ngo abari hano mwebwe yashinga amateka tubamenyeshe ko uru rwego ni rumwe mu nzego zitatu z'igihugu zikomeye. Hari urwego bita l'executif nshingwabikorwa, hariho urwego legislatif rutunganya amategeko, hariho n'urwego judiciaire rwitwa yuko rutunganya ibijyanye n'ubutungane. Izi nzego zitatu rero iyo ziri kumwe, ubundi bakunze kuvuga yuko izi nzego zitandukanye, cyo bita separation de pouvoir. Kuri izi nzego ntizinjiranamwo, mugabo zose zirahuzwa, zigahuzwa n'umuntu umwe, ari we nyene icubahiro mukuru w'igihugu. Aha rero urwego rwose rurafise ingene rwitunganije. Urwego mpuzabikorwa cyane cyane umukuru w'igihugu abafise abamufasha bita mu gifaransa cabinet. Umukuru w'igihugu rero arafise icegera ciwe, arafise umushikiranganji wa mbere, arafise n'abashikiranganji. Abo bashikiranganji nabo barafise ababafasha. Abo bose bitwa ko ari cabinet y'umukuru w'igihugu. Iyo uvuye muri cabinet mu rwego nshingwabikorwa, ucumanuka uja mu ntara, ntuja kwa minisitiri oya, minisitiri ari muri cabinet y'umukuru w'igihugu. Baba secrétaire permanent, ba DG, bariya bose nabo kubashikiranganya barya nabo bari kumwe n'umushikiranganje, nabagize cabinet y'umushikiranganje. Aha rero natwebwe hano mu nama nshingamateka turafise cabinet. Cabinet irimwo abaturi kumwe hano ivyegera, harimwo n'abakozi babo, abakozi bacu aba batwo turi batatu, abakozi bacu twese turi muri cabinet. Aha ndabivuze gutyo
kugira mwumve ko n'ingene amategeko yo mu nama nshingamateka araba nk'abakozi, araba ico bita organigramme, ingene inama nshingamateka itunganijwe. Ivyo ndiko ndabavuga niko bimeze. Noneho uvuye hano muri kabine ucumanuka kwa secrétaire général. Secrétaire général nawe arafise abakozi benshi cyane arongoye. Twebwe mu ntara ntiwovuga yuko tugera kujya muri leta bamanuka baja mu ntara, oya, ariko turiko turavyiyumvira kugira ngo abashinga amateka baze baronke amabiro mu ntara, bakorereyo, bakorane nabo mu ntara, bababi hafi. Ico zocimva tukinonosore turabe neza ingene kizokorwa. Noneho turabe gatoyi ivyo tujejwe. Ndabivuga kubera ko benshi muri bashasha. Mu byo tujejwe rero hariho ibyo bakunze kuvuga ati guserukira bene gihugu badutoye, l'electorat, baryo badutoye bene gihugu nako n'abanyagihugu bose, abo no kubaserukira. Ikindi tujejwe hano ni gukurikirana ibikorwa vya leta kugira ngo turabe ko ibyo muri leta bakora babikora bisunze amategeko kandi babikora ku neza ya bamwe badutora, kandi ibyo bikorwa tukaraba ko atatunenge turimwo. Ibyo byose rero nibyo tujye mu kugira ngo dukurikirane ibikorwa vya leta. Ikindi dukora nuko amategeko, amabwirizwa hano turayemeza. Sinovuga yuko tuyashinga, oya, turayemeza, kuko kugira ngo amategeko abeho arakunze kuva muri leta, mugabo aza hano kugira ngo tuyige turabe ko akwiranye n'iby'igihugu cyifuza, n'ibyo abenegihugu bifuza, kugira ngo noneho ari two duya tugahinyanywa hanyuma tukayemeza. Icyanyuma nubwo bidakunda kuvugwa cyane, ariko twabigizemo uruhara muri iki gihe tumaze cy'imyaka 5, nuko inama nshingamateka nubwo dukurikirana ibikorwa vya leta, ikindi kintu dukora ni uguherekeza, gushigikira ibikorwa vya leta. Kandi turazi ko no muri leta barabidushimira ko inama nshingamateka yafashije cyane mu gushigikira ibikorwa vya leta. Kubishigikira rero nuko hariho bimwe twagiye dufashanya na leta. Buriya leta nayo iragira ingorane, turabifashanya, kandi tubifashanije byarakunze bigenda neza. Nk'akarorero hariho ibyo twita budget programme. Budget programme no munsi turiko turakoreramo twarafashanije cyane kugira ngo budget programme ishobore uno munsi kubiri kurashigwa mu ngiro. Twifashanije n'ibindi navyo nibijanye n'ibintu bijana ama control, ibintu bijana no guhinyuza ingene ibikorwa hirya no hino bikorwa, guhinyuza. Umuntu yovuga ibintu vy'ama audit
ibintu by'ama inspection agakorwa, hanyuma natwe bakabitumenyesha, hanyuma natwe tukagira icyo tubintumbero dutanze. Ntiwoza rero guhinyuza icyo utazi, ntiwoza kunganira icyo utazi. Nubwo dukurikirana ibikorwa vya leta, icyo ni ikintu gishasha muri imyaka 5 twashoboye gushira mu ngiro, kandi cyarafashije cyane, mwavyumvise. Natwe tugiye kuzobandanya. Ubwo mwatwizeye, muraheza mudutiza amatwi, mudutize n'ubwenge, kugira ngo tuze tubandanye ibikorwa tujejwe, tuze tubitunganye neza, ku neza yanyu, ku neza y'abarundi bose, ku neza y'igihugu cyose. Uko inzego twavuze zitatu, ahubwo duhinduke tube umugozi w'urukundo ubohanya abarundi bose, ubohanya n'inzego zose. Akona kandi nongeyeko, nitwari tubijejwe, ariko akona kandi nongeyeko, kuko hano mu gihugu cyacu ko twashize Imana imbere, Imana idufashe mu nterano tuzotanga, izobe iyo kunganira izindi nzego, kugira ngo tubandanye dufatanye mu nda, amahoro abandanye kwiyongera, umutekano bibandanye kwiyongera mu gihugu. Niwo mugozi navuze nti, uwo mugozi zotubohanye twese muri za nzego zitatu. Dukore twumvikana, dukore twubaka igihugu cyatuvyaye, dukore twese turaba intumbero imwe, dukore dufatanye mu mugongo. Umutwe umwe bavuga ko utigira inama. Dukore duhanahana ivyiyumviro, kandi ivyiyumviro byubaka ni navyo Imana ishaka. Tuze turangwe n'ibikorwa vyiza, kandi Imana nayo twayisavye ko izotujya imbere, tuyisenge, tuze tuyisenge pe. Aha mu nama nshingamateka, umuntu abibona yibaza ko byoroshe. Nibyoroshe, namwe muzobibona. Hari abashobora kuvuga bati baraje hano bakumva kumengo baje kuruhuka. Oya na gato. Nimba mwibaza ko muzoruhuka, ntimurabimenya, niko muvyiyumvira, ntimurabimenya. Aha harimwo akazi kenshi, mugabo mumenye ko hambavu y'akazi, mwebwe muri hano mu nama nshingamateka mwagize Imana ikabashira imbere. Muzofate ko iki gihe ni opportunité Imana iduhaye, kugira ngo twiyungure ubwenge. Ntimuze mute igihe, mwiyungure ubwenge kabakanya. Hariho bamwe uravye benshi muracyari bato, abatari bwaheze nk'amashuri, baze baraba ingene bokongera ko idiplome, kuko aha witunganije neza umwanya washobora kuronka. Arayo murazoheza ako kanya muzamuronse, ntimuzogapfisha ubusa. Iri ni shure. Ikindi twobasaba, twobabwira nuko hano muzogira igihe cyuko musohoka kubona n'abandi mu bindi bihugu. Ururimi bakunze gukoresha ni Icyongereza.
namwe turabatumiye. Icongereza muze mugishire ku rutonde rw'ivyo mwebwe ku giti canyu mwotegerezwa kumenya, kuko birababaje ko wogenda mu nama hanze ibyo bariko baravuga ntushobore kuvyumva, kandi rimwe na rimwe nturonka n'uwubaza canke wanamubaza akakubwira ibitari vyo, bwa urumva ko utazi ururimi reza bikagorana. Turabasavye rero ico kintu muzoheze mucitwararike. Ikindi mwo kwitwararika aha mu nama nshingamateka, twaravye hasi hejuru dusanga ko ibintu vy'impapuro, gukoresha impapuro ni ibintu bigoye kandi bitwara ubutunzi bwinshi. Aha twebwe hano dukoresha ama ordinateur, za mashini nyabwonko. Umwe wese nuko dukora hano. Mwige rero abatari babizi, mwigishe bidatevye gukoresha imashini nyabwonko, kuko nta muntu azoguha urupapuro document zo gukorerako, eka ziza mu mamashini. Bigacera bivuga yuko hariya kwa secrétaire général w'inama nshingamateka ko bazoca bafasha kugira ngo noneho izo mashini mushobore kuziha, ariko cyane cyane bazonabafasha no kurondera abarimu babigisha kugira ngo mumenye gukoresha imashini. Ibya mbere byibure bikenewe muke mubimenye ku batari babizi, kugira ngo muze mushobore gukora. Are ntimwibaze ko nkuko nabivuze mukerebuke n'ibyo by'amamashini, kwiga gukoresha imashini none munsi muke mutangura ntimutumwanya, kuko nitumara gutangura akazi tukinjiyemwo nta guhagarara. Ntuzovuge ngo jewe ntabyo numva kubera ko ngo imashini tayunzi, eka ntuzovuge ngo jewe sinterera ngo kubera ko ngo iyo babirugize nabyo mbona, oya. Rero ibyo nivyo twohera ku bindi tuzobivugana hagati y'abashinga amateka gusa, ata wundi muntu atwumva. Sogira ibyo tuvuganye muri kano kanya rero nivyo twaba tuvuganye gatoya. Turabashimiye mu izina rya biro uyu mwumvise uko yitwa n'uyu mwamwumvise uko yitwa, aba nabo tuzogira ibyo tuganira. Nivyo rero twoshobora kubashikiriza muri kano kanya. Duce dusaba secrétaire général acaraba musohotse muce muraba ingene ico yobashikiriza, ijambo yobashikiriza bijanye nk'ibyo byo kwiga, nimba hari ikintu yateguye yategekanije. Ikindi naco aca babwira ni ikintu kijanye na carburant muzogura. Hano twariyumviriye muri iyi manda iheze, turiyumvira ko dusanga birakwiriye ko hoboneka akantu k'agasitasiyo. Ako gasitasiyo gacururizwamo carburant, mugabo ako gasitasiyo gakurikiza amategeko akomeye cyane. Niyo mpamvu mvuze nti secrétaire général musohotse araca bategerera harya aho muri hall kugira ngo mugire icyo muganiri.